Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari ngaho muri Afrika, Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru atandukanye abandanya gushikira kino gihugu cacu c'Uburundi. Reka tuyatangurire ku myidogo y'abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga, ibintu bibandanya kuba nabi cane. Intara ya Muyinga, abanyagihugu baridoga ko umugambwe CNDD FDD uriko urabaka amafaranga imiliyoni zitanu ku muntu umwe mu banyagihugu ngo badandaza muri iyo ntara, badandaza ibidandazwa vyinshi, bakaba bari kurihishwa imiliyoni zitanu ku muntu umwe yo guterera umugambwe CNDD FDD. Ni mu gihe abanyagihugu n'abandi banyapolitike batandukanye bavuga ko amafaranga yo kwifashisha mu matora atakibazo gihari, kayo mafaranga yavuye muri budget y'igihugu, igihugu kigomba kuzokoresha. Bakaba basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubakurako ako gatotezo k'umugambwe uri ku butegetsi, agatotezo ka CNDD FDD. Ni mu gihe uyu mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, waraye ukoranije ikoraniro ry'akagwi k'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD. Inararibonye z'uyu mugambwe rero, abagumyabanga ba CNDD FDD bakoranye kuri uyu muhingamo wa 29 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2024. Mu mugambwe CNDD FDD bagize ico bagikomakomeye cane, no mu vyavuzwe harimwo imyidogo y'abanyagihugu, naho baharumye gihwa barya umutima amenyo, bemera ko babandanya kuvugwa mu bimenyeshamakuru, n'imyidogo y'abanyagihugu bemeye kuyumviriza, ariko nta gukurako kwaka, nta no guhagarika kwaka intererano ijya gufasha umugambwe CNDD FDD. Muri bimwe vyari vyatumye bakorana kuri uyo muhingamo harimo kwiga ukungene bashobora guhagarika kwaka intererano, na cane cane ko ayo bagomba gutoza bahejeje kuyabona. Rero bafashe ingingo y'uko babandanya kwaka ayo mafaranga kugira ngo azonabafashe mu myiyamamazo y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Bavuze ko batoshobora guhagarika ico gikorwa ngo bivanye n'uko bagihagaritse vyozoshika ico gihe ata amafaranga bafise, kandi ngo ntibazosubira kuyaka abanyagihugu kuko babona ko ijya nino bariko baridoga, kandi ko bitarekuriwe n'amategeko ivyo bariko barakora ngaho muri uyu mugambwe wa CNDD FDD. Biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bubandanya kunyonya itunga ry'igihugu, babandanya kwiba itunga ry'igihugu. Gerard Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka ngaha mu gihugu cacu Burundi, yaciye yidoga avuga ngo abo banyagihugu bavuga ko bakenye n'ububeshi.
abanyagihugu ntago bakize, ntago bakenye, ngo barakize, bafise itunga, barafise amamiliyoni n'amamiliyoni, amamiliyaridi n'amamiliyaridi banyegeje ku makonte n'ayandi banyegeje mu nzu. Rero ngo igihe habaga demonetizasiyo, akarorero barakabonye ukungene abanyagihugu bari banyegeje amafaranga, kandi ngo amafaranga ari mu banyagihugu barayaravye ukungene angana. Rero birakomeye cane, ibintu ntibiza koroha, ibintu birabandanya kuyangara ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kuri ubu abenegihugu irya nino bararushe, baratakamba basaba ubutegetsi bwa CNDD-FDD guhagarika izo ngingo zo kubatoza amafaranga. Ngaho intara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye ajamwo, baraka amafaranga, baratoza abenegihugu amafaranga yo kwakira umukuru w'igihugu, boshe nk'aho igihugu kitaba cagenye amafaranga agenda mu ngendo z'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose abanyagihugu barabona ko ari ububegito bw'uyu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe babona ko utagira ico wubaha, babona ko uyu mugambwe utagira ico utinya. Ivyo vyose ni ibiriko birabandanya kugenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Barasaba ko CNDD-FDD muri iyo nama baraye bakoze bagafata ingingo yo kubandanya kwaka ayo mafaranga y'intererano, ivyo vyohagarara, bosubiramwo bakigumya, bakareka kubandanya guhagarika no kubuza abanyagihugu batari bariha ayo mafaranga kubandanya ibikorwa vyabo, na cane cane guhagarika kwaka abatari muri uyo mugambwe intererano, ngo na cane cane ko imigambwe yabo nabo barimwo bagomba kuzotanga amafaranga yo kwitegurira nyine amatora. Ivyo bivugwa na Leonce Ngendakumana, uyu akaba yarahoze atwara umugambwe wa Sahwanya Frodebu. Uwo mugambwe Sahwanya Frodebu nawo wigeze gutwara igihugu. Barabandanya kuvuga ko rero ivyo CNDD-FDD iriko irakora bitarekuriwe n'amategeko, barimo barakora ibitemewe n'amategeko y'u Burundi, nk'uko bibandanya gushikirizwa na Leonce Ngendakumana, umuhinga mu vya politike, akaba yaranatwaye uyu mugambwe wa Sahwanya Frodebu. Baravuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye n'abagumyabanga be n'abandi bategetsi barimo barakora ari ibitarekuriwe n'amategeko y'u Burundi, ngo mu gihe bavuye muri ayo mabanga amategeko azobibabaza, bagomba kuzojanwa muri sentare, intahe ikabakubita mu gahanga, kuko ivyo bariko barakora ntibirekuriwe n'amategeko na gatoyi. Ivyo nibivugwa nabo mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Mu mugambwe CNL ho baratatse urushi rwumira ku munwa, barumiwe, babuze ayo bacira n'ayo bareka, babuze ico bavuga n'ico babika, kuko ivyo umugambwe CNDD-FDD ubandanya gukora n'agahomera bunwa, n'akumiro, ivyo babandanya kugenda bakorera Uburundi, ahari umengo Burundi abanyagihugu batwawe nk'inka bajanye mu rwuri zivuye mu ruhongore, canke bajanye mu ruhongore, nk'uko biriko biragenda bivugwa n'abenegihugu. Babona ko baruhijwe n'intwaro ya CNDD-FDD, ngo kuva ubutegetsi bwajaho, kuva Uburundi bwabaho, iyi ntwaro ya CNDD-FDD ngo niyo ntwaro mbi bagize. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza kugerako, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri.
amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu ngaha nakagaruka, nagahwane.